Amahoro y'Imana abane namwe mwebese mudukurikirana abakunzi bacu abakunzi ba Free Podcast TV abakunzi ba Lobokundi etanu n'abakunzi ba Kodi Empire nizere ko mukomeza kugira ibihe vyiza ikaze muri kino kiganiro cyacu tugiye kuyaga kuri yasije nyene twama tubashikiriza ako akenshi twisunga mu karere k'ibiyaga bini twaza kwisunga cyane ku mutekano muke cyane komeza kurangwa mu gihugu cya Kongo twaza kuraba icuva ko nico wakugira ngo umutekano w'abakongomani wongere ukuba mwiza cyane ariko sinza kwisangiza ijambo ndi kumwe na Free Podcast TV na Lobokundi etanu ikantangore ndabaha ikaze muri studio kuri uno munsi. Bon, urakoze cyane Kodi the Black Kodi Empire ego ndabaramukije bakunzi ba Free Podcast TV n'abakunzi ba Burundi etanu nkuko bisanzwe ni synergie ni trio n'abantu mucamubona ni 3 personnes. Yes, rero twaje gukora umuti ndabakengurukiye rero mwe mudahengesha gukurikirana ibiganiro vyacu nkuko bisanzwe gatanu kuri gatanu hanyuma akabumboreka mupasiri reka shimire Kodi Empire waduhamagaye cyane mwa kino kiganiro ariko nshimire cyane na Free Podcast TV aho kantu buri munsi umengo ebana nakantu vana ariko nakantu nyene gatuma Scovia toka vuba rero reka ndabaha ikaze nanje muranzi ni Burundi etanu uko bisanzwe buri munsi ego nuko ndibaza mwamaze kubona ko turi muri Lokishasha ndibaza marone ko studio tubera turi ahantu heza tuzobabwira mu minsi nta no guteramira heza cyane ndetse ukahasanga ankene ico kurya kisanga hanyene ico kunywa cyose kisanga hanyene muri make ni kibanza ciza zozo turabahiramwe makuru rimwe nibiramuka bigiye biradukundira muri kino kiganiro kandi mu nkundire mumanze mufite ndetse subscribe ko batarabikora kuri zino YouTube channel zose kino kiganiro giciye kweje gufyonda kuri subscribe utarabikora cyo fyonda kuri like kuko bituma ino message igera kure cyane kandi hashoboka hari abakunda kuvuga ko ari kwirukana amashitani yo hakujya Kanyaru reka rero mu bidukorere tuyarenze inzuzi tuyajabutse Kanyaru. Yes, nkuko no musi twamaze kubitegurira tugiye kuyagira hamwe ibijanye intambara ziko zirabera muri Kongo. Abenshi muri ko murumva uno munsi mu minembwe intambara zakomeye bimeze uko FDC yafasha bimeze uko twigwaneho yisha abantu Rede Tabara yisha abantu yivyinka wazarendo yakubisa abantu nivyo muri ko murumva muri make mukumva zarubaye ngene imirwano ibya ikirarembanya ndetse ari na nyishane abenshi bamaze kuba barambirwa ibijanye n'izi ntambara ziko zirabera kutaka bwa Kongo kubera ko zitariko zirarangira kandi uwo zirangije umenga arafise inguvu zo kugira ngo ashobore kuzirangira turashobora kurabira hamwe muri kino kiganiro eske ni kihe leta ya Kongo yokora kugira zino ntambara zihere ni mu gihe turiko turabona neza yuko iyo leta ya Kongo iramutse yigaruriye ni metero 100% izikuye mu gihugu cy'u Rwanda iserebura nkuko mengo na kandi kantu kiyongere kagiye kuri Kongo kandi tukibagira neza yuko aka kantu Kongo iba yihaye kabara kantu gasanzwe kayiriko kujya novuga neza yuko ushobora nkushobora kugura gucumba ubugari ugacuza ukabuntwara nkashanza nkakura ko kamanyu nkaca ndyoherwa murumva yuko ari ibintu bibabaje cyane turashaka kurabira hamwe ico bakiriho kiratuma izi ntambara zidigira ninge n'igihugu cya Kongo ikomeza gusuzugurwa n'igihugu cy'u Rwanda. Free Podcast TV kamere we uri mu buryo bw'iwanje bavuga ko ngo uri mu buryo ngo wariho keshi dukunda guhera ni nawe dukuriye ni buryo bwa data ni nawe dukuriye turashaka turabira hamwe bwana Frere uko ndiko ndayibona nuko bibona eske Kongo iramutse ifashe decision yo gukubita cyanke kurasa bakabikora ko u Rwanda ko babikora muri Kongo bakarasa uyu yabateye urabona yuko atawo bari mu buryo bwiza kugira ngo bashore kugabanya impfu z'abakongomani ziko zaba cyanke no kugira ngo zino ntambara zishobore guhera ziko zirabera ku butaka bwa Kongo. Murakoze cyane bon ingwano canke ibintu vy'intambara birimo technique nyinshi hari technique mu buhinga bwo kwa offense nyene ku mirongo y'urugamba hari mu kirere hari mu bigwanisho hakabaho no mu bwonko ibyo bita diplomacy. Bon donc ni benshi kuko bivanye n'amajambo Tshisekedi yakoresheje mu kwiyamamaza kuri no manda ya kabiri bari bazi ko Rwanda zo yarushije hasa yazati amwendre skarmush kitu tu kidogo nzohagarara Goma puf nasambura
Nabarekurire korosito. Ariko bigiye yarabivuze mugo mu nyuma arongera aragaruka arakora ikiganiro avuga ati nasanze nkoresheje nshize mu ngira amajambo navuze aca ndaba n'igisirikare ca FRDC kugene kimeze nogwa manka kuko nta gisirikare afise. Yavuze ko afise amayibobo. Uravyibuka les clochards. Abagero barabifashe bafata definition ya clochard ntibumvirije ivy'indani vyashatse kuvuga. Clochard n'abasirikare basizwe na Kabila. Umva neza cyane. Ofete FRDC irahari atayihari. Nje gituma Tshisekedi uno musa ariko ariheka ku basirikare bako barava Egypt, Amerika, bako baraheza ya ma formation professionnelle yo ku mirongo y'urugamba agenda atandukanye. Sino FRDC no yatanze Goma. FRDC no yatanze Bukavu. FRDC no yatumye izi mbwebwe za Sarambwe zigera muri Uvira. Ziza kuduhagarara ku gakana. Ziranaririmba na Scovia agarukira hajya habo. Ngo Scovia sikimubona jabuka sinzi ko imibembe yamufashe cyane. Intambara yaraheze. Mbe Scovia na ba Marshal nabande cyarapfuye mwindu. Abo yahigamwe barapfuye. Abo yakurikira barapfuye. Ngo yabakumbuye ngo wiringo. None wewe reka ninakujya iyo umukozi arera umwana uwo mwana agapfa umukozi akabagahetse no yo barakora siritu n'umuyaya precisa neza umuyaya uko hari umuyaya n'umuboyi kandi atasho iki kintu mwe muvuze kuva wiringo mapfuye Scovia nta morara afise zo kuvuga amakuru 70 ari ngo none ngo bashatse ngo bopfayo ngo kubera ngo bashire ngo baragira inka ngo baje kwivuza muri Uvira ngo intambara ihere ngo bovayo ngo borekurana Goma akakantu cuna ko umuntu confidence yaraheze reka tumutashe Scovia twese turi batatu ntashe kugereho katuvuge mu kinyarwanda Sko hajya Sko Nikora babaye bakomvuze Nikora Scovia tubarire igito mutakija muri Kongo cyangwa tutakitubwira amakuru yo ku mirongo utacampara antiba ajero bayatubwira nyine kaske za wiringoma ataha bahafashe ngo Scovia ngo yapfakaye kabiri ngo umugabo wiwe bwite wo munzu mugo si vie privé tugiyemo gusa nyene nawe nyene yabitubwiye reka tumufukure none sukuri okay umugabo bwite yapfiriye Kamanyora hanyuma umugabo bandi ari we wiringoma bamuteye igisasu wenyene ngo hano yarari muri Rubaye uno guhamba ntiyahambye wiringoma yapfiriye Karundo nivyo bivugira umugabo Paul ya Karundo 48 yarari mu je hari ikintu mpora numva kandi kirashobora kuba ari ico hari ikintu mpora numva yuko Scovia yobangwa ngo aterwa ngo umukoshe cyangwa kasira ngo iyo muvuganye dugu yangu ni ubushikiriwe no kuvuga je hari akarorero mukurarinda yamanje umukoresha ikiganiro baranashwana ukuntu ntibahuje mu kiganiro ibibazo ngo vy'imitego kugira ngo aduze ishapu rya Kagame nawe ahamagara umuntu witwa Dani Munyuza aca akoresha twatuzi twamunyuza umutanzi ntiwaruzi bwa ndi iyo Dani Munyuza reka n'izina ry'umuntu yitwa Dani Munyuza mugo bagira bahe neva hari ya Brazzaville kubera ari ikinyarwanda ngo ari kirundi kitarabi kirundi ciza ngo Dani ikinyarwanda ni kirundi ngo kitarabi kirundi ciza hage umuntu yabivuze urumva erega ikinyarwanda kirundi bavuga nabi ikinyarwanda ni broken kirundi ni kirundi kitaratosorwa fresh bagishiyemo ingabo bakivuga nabi abanyarwanda barazi ko tena ngege twimereye nk'uko usanye ibintu biravugwa kuko ni Espanyol n'igifaransa aravuga ko kimwe ari broken y'ikindi kuko mu Espanyol avuze umufaransa aramwumva umufaransa avuze mu Espanyol aramwumva rero murazi ko no Burundi bukuri Rwanda ku rwego rwose ntavuye muzi tuzokora ikiganiro murabizi abanyarwanda muza kuza muri commentaire Burundi bukuri Rwanda muri byose gusa kwera Burundi no Rwanda byigeze kuba koloni ya Kongo ya y'ububirigi bakafatanya kuri Kongo bavuze Rwanda Burundi bora no kwidadira ujye umuntu yinokira ngo Burundi Rwanda mugabo murabizi ko no kwikukira ari twebwe ni kuvuga reka ndakubwire akarorero kaboneka nturabona ko abanyarwanda bagomba kwiyitirira abarundi abanyarwanda nta gihugu nakimwe batiyitirira tuzogende mu muziki tuzogikoresha tubivugiremo reka ndabicika ni ukuvuga ngo umunyarwanda n'umunsi abonye umurundi ari mu Rwanda hari abari mu muziki usanga bazi gucanga neza umuziki benshi n'abarundi mu Rwanda aba DJ bose bakuru bemegwa DJ Briana ndabavuge Briana n'umurundi katsi
DJ Ira n'umurundi kazi Ira none so wawe Generali n'umurundi ujya hinyanyura amashusho neza Generali reka tuje mu bakinyi baherutse Rwanda naraso umukinyi hajya serukira gihugu atari umurundi cyo mukongomani bibiri so atatezwa kuba umukongomani atezwa kuba umurundi muri make ngo mvuga ko atampano bafise none story ubona bamugize iki bamwambitse ngo n'umunyarwanda Jerengeze kumvise igano cabo bariko baravuga abajyanye bavuga ibiganiro vy'imipira bavuga ati none uyu mukinyi n'umurundi bavuga ngo n'umunyarwanda bacamo ati ko tuzi ari umurundi ngo none ngo Burundi n'u Rwanda ngo sico kimwe bavuga ntuze ntiyari Nestor bavuga wondi yambara 55 Yusufu Nyange bakora celebra kuri erega ngo turi bamwe mu biki mwantuze yemwe mugwa muturara kujya musonga na president wabo yarabwiye ko turi bamwe turahoze turi impanga kiretse ko twabikuyeko none ubu kera impanga ngo zarongorerwa rimwe imwe ntisiginde muhira ibintu byarabaye nabi wigende nabi baragusiga abanyarwanda ni hatari aho dusuye muri Kongo mwariko muravuga ibijanye nuko Tshisekedi yo ico mubona yo cambere yokora babivuze ko yorasa mu Rwanda n'abapironi bafita gupironi ariko murabe 30 ziheze ikabakongoma ntibararonka igihugu mu myaka 40 baranabaho nibabaho nansisi n'abakongoma ntibagera babaho kuva bishe mu burasirazuba bwa Kongo kuva birukanye mu buto bakaca bica Rolande Zire Kabila ubwo Joseph Kabila n'umunyarwanda c'est-à-dire igihugu ca Kongo cyari cyahindutse ic'abanyarwanda none guhera kuri leta Kabarebe niwe yarashe kuri leta major kinyamanyarwanda niba ari umushikiranganje wahehe yari umunyamurenge mugabo nawe nyene ngo hageze ngo umwanya ngo caracomoka yisubira mu Rwanda abanyamurenge basigara ngo we twari tuzi kuri umukongomani ngo none ngo urarudia kwenu koma sava bien merci nubu FRDC ntibaritora mugende Tshisekedi nawe karatoso wara mugende muri rirya bwirizwa shingiro constitution bashaka guhindura muri Kongo n'ayandi article baritora isane city nukuri abakongomani bariyo gutora iryo bwirizwa shingiro barahemukiye rega hari muri 2006 barahemukiye igihugu kandi aba babire bafa euro niho bari baragiye ibaze harimo igice kivuga yuko ko igomba ishobora guheba igice cy'igihugu cyabo ngikagihaga fureripa mu mfano ngo akakikote nibakimpe basi igihugu baragikotesha ko urumva ni constitution nibwirizwa shingiro iri mu buntu abantu bagiye barishiriramo bw'iwabo bakingire ijya constitution y'u Rwanda niko bavuga reka ndakubwire kuri Mobutu bijya birango biranga igihugu ugiye kubirabuze kuja kuri Google cyangwa umuntu akanadukwikanaje kuja kuri Google aze kuraba kuri Mobutu ikirango ibirango by'ibimenyetso byaranga igihugu ca Kongo acaza kuri Kabila bahenduye kujya constitution acabona bijya birango byabo biratandukanye nukuvuga ngo ikijya kimenyetso cabo cingwe bagihinduye ikindi kintu gikoko kigomba kumera nk'inzu sarambwe n'imbere ya sarambwe ego bagombye kugihindura bacabongera bahindura n'ibindi bimenyetso byacu birerekana ko Kongo iteretse ahantu ku kibuye ico kibuye no bwangi ni nk'u Rwanda nuvuga Kongo ntizinyagaza ikiretse ico kibuye kimenda kibomotse nivyo mubona ngaha muri Kongo arimo baragira oje ngereje ushira hamwe ivyo muvuze uzo Rwanda wahoze rurongorwa n'u Rwanda incuro nyinshi Kongo Prito yarongowe n'u Rwanda incuro nyinshi ariko duca tuzana ka kantu ngo bunyegere bwishi ntibwimba Kongo nta ncabwe ngari se zazi kwiye kuyirongo reka wumvirize ikintu nta bagomba kwirevura twari bahari Code de Black Kongo y'ubu na Kongo ya kera sico kimwe kandi ikintu cyose kiba gikeneye monitor canke umupare canke trainer umuntu akwantrena abakongo tubamenyereye muri yakazasorora neza eloko n'ibindi byinshi mugabo muri diplomasi barabonye ko bakeneye umutrena nje twa Tshisekedi yisunze leta y'u Burundi General Major Evariste ndayishimiye uravyumva neza ivyo ndacumva aba wazarendo kera bitwa bamayibo mayi wazarendo aguteye sanga yambaye akana agutera yabivuze muri video ndaje nakuya kubera iki barahuye n'umuntu muzima ari miyo gisirikare ca Kongo kiri discipline kwera u Burundi wazarendo baravuye mu buvuwayo baratwa ko aragwanira igihugu barahuye n'umuntu intare y'ukuri yabonye ikibazo igihugu cyabo twebwe yitwa Ntare House
ibindi mugomba nawe nibiki erega mwe mwavuze ko u Rwanda rwiyitirira Uburundi muri festival rwiyitirira n'umukuru w'igihugu canyure none ntibise ngo intare tugasangana imbwebwe zasa mbego no musi bageze ubu nimbe bazasara je nimbe bazasara abandi n'amadu rero murumva Kongo tubakarabira ngo badupirone umva Kongo yari yaramaze kuba igihugu c'akavuyo nta n'igihugu cari gihe barefrita ku buryo badestabiliza toutes les pivots z'igihugu Kongo kira muntu wese ngo yari mu general rero nukuvuga ngo uno musi President Felix Tshisekedi ariko arasubiza ibintu ku buryo muherezo kumva abasirikare bazana baforumwe kuri imanda ziwiwe abahamagariye ati tugwanira igihugu tugwanira igihugu umva Tshisekedi yeretse umwasi neza aramuvuga aho tuvuga aramutungura utu avuga ati ni naka muko kabiri yarameze ngo nako yari umwana wiwe nikuseme nisukusemeti yapo kaka kaki bakita kandore mwara iki utasize ngaha bacako yati kuzovyara ikimu rero urumva akimara kubereka ati umva hari habuze umukongomani ashobora kwereka Kongo umwasi wayo wariwe burya ku Paul Kagame wahoze ubivuga Paul Kagame bari bamwubakiye ibintu baramubakiye izina bijya bajya ba Freemason bajya ba Illuminati bajya ba Demokrate yakorera izina kugira ngo atere ubwoba abantu rero kugeza abakongomani baba nk'intama kujya abanyarwanda babaye intama parce que babaye muri violence irenze ubwoba rero kuba Tshisekedi yaraza akabereka ati twese turi kumwe dukubita ujya mwasi n'u Rwanda ni Paul Kagame aramuvuga mu izina ni amanama yitavye yose yagenda avuga u Rwanda igihugu canje kidestabiliza n'u Rwanda ujya mugani bakunda kuvuga ngo imbwa bazivuga mu mazina donc Tshisekedi yavuze imbwa mu mazina no mu mabara yahamagaye imbwa mu izina isi yose kimenya isi yose ikiramenya umwasi wa Kongo uno musi rero Tshisekedi yagize iki yamenye umwasi wa Kongo aca mumenyesha n'abakongomani muri rusange neza cyane n'amakungu arabizi ubu rero abakongomani mugene n'amakungu yarabizi akigira zimza yaba inyungu sosore zentere uyu muntu yadukemye none inyamba Tshisekedi koko yaramenye ukuri ukamenya ikibazo gituruka kuko iki atokirangiza ninguvu zike oya ndashaka tuyage reka rero manje nakubwira ikintu kimwe mwese muri ko murabona tuyage tutahuzanye n'abadukurikira badutahure je vraiment ndiko ndaraba Tshisekedi ubu mwasa yarubatse hari ikintu yubatse none no mwino misi abasirikare bahora bagwana ba FARDC ku mirongo rugamba uno musi muri ko mumva hari kwagwana abandi agwana bashasha bavuye Egypt yitwa abahibu hariho nabo bumvise ba serpanware bashobora kugwanira mu misozi bagakubita yene yamaye bwantuze bw'inzoka bisigura ngo President Felix Tshisekedi ariko yubaka Kongo shasha rero mwino misi ibiriko akiri karubaka nimufate aheruka no kubusaba imbabazi abakongomani ababwira ati nukuri jewe mwandre escarmouche navuze nari nakoreye kuri raporo ziri erone abasirikare baciwe baguma muhenda ciyo yari complice ndio none urumva yari yakoreye ku biharuro bamuhaye bamubwira ngo baforomye abasirikare 50 hari 13000 oya ngo nibigwanisha muri stock ngo ideposit iruzuye none yari kucagomba da Kigali gute atafisa n'abizi bamubwiye ngo dufise imisire urasa Kigali wegenda babwire jewe reka ndababwiza ukuri Jena hari umuntu ari ku rugamba mperutse kuganira nawe ndamubaza ati none abasirikare ba Kongo ariko bitwara gute yambwiye ati no musi hari abana baje bavarana mu formation hari abahibu abaserupanware hari n'andi ifisa ama special force meshu bagwana no kuvuga ikirimi cyabo niringara n'igifaransa bisigura ngo babanyarwanda bahora binjiramwo ntibakirimwo wumviriza mu mamotorora ngo tukazaha urwana wafande urine ubu n'abapeti Tshisekedi yayunguye rero kuri intambwe rero Tshisekedi ageze ko ariko jewe vraiment uno musi ndiko ndarabaho Kongo ivuye naho igeze ndashima Jesse nukuvuga n'ubundi iyi ntambara ya Kongo yo Tshisekedi ayikora nkuko mwe mariko muravuga ngo murase niko cyacha birinda kuko yaje no kuvuga ngo Kagame yarafise abantu benshi bamushigikiye
yari afise amarigima swate FDLR swate Rwandafone swate abanyamurenge izo piyo zose nta nimwe yari kubura zarajya tukiraho ikibazo cyuko u Rwanda baba mu gutera Burundi ndeva kabaha kasopo urabona iyo reka bibaye yuko twari kubihangana Burundi n'igiti kiturirwa reka ndabivuga iki Burundi gusumba ubukomezi Kongo paske none Kongo asigo twababariye ibibazo bagomba kugwana navyo nyene ubona ko ubikora bareko arabikeye zirya strategy solution zose zari nka guciriyemwo mu Burundi bijya kugira ngo ntibashoke bataka none twege mu Burundi nitugwa ntaramo hage barababwiye ati no muri dame imbere yo kusunika uramedita iyi nka isunika njya zine urashobora gusunika nawe ukajya bakajya zose ugasanga baguye muri dame cyangwa bacaruhera navyo bumva biriko biba mu minembe hajya usunitse nabi baca bakwagiriza yuko amajenoside yose ariho wayakoze cyo gituma muriko murabona ama strategy mwendere just kumva habaye repris mugabo fende nibwe centre abantu bashaka kuvuga ati nuko nakuriye mugabo bakavuga ati ebana aha hantu mugataye urutwe bararumena ibombe ya Kagame irahari bacavuga ati baca barasa ngo mwishe abanyamurenge umuntu birasira inka mugo ikintu canyohe umuntu warashaka gufata ikintu canyohe banzureke Burundi 5 na Code de Black ikintu canyohe kumero abanyarwanda bafise n'abanyamurenge bari nyene bibigarasha kuko je bigarasha mvuga bijya bi supporting Kagame hanyuma bijya bi supporting Kagame bikita ibigarasha n'akagara bajya bagarasi bayimuhira TV n'abandi ba Kongoro n'abandi mugoje kubwanje bigarasha nibajya zijya nka bavuga ngo zarashwe na drone monsherami nibakwereka aho bazihavye nibakwereka aho bazihavye yewe kaye bararaba ngo bazirasisha inko kugira zisesa amaraso ntizitwe ngo haya kya gikoko capfuye kitabazwe bacita jewe nazicu je nagize amazumu kujya amafoto n'urusoro rwatuye ni masase none erega idrone irasabo erega drone irasabo none ahantu ikibombe kigwa ca drone ntubona Rugabo na mugenzi we mwe baba influencer ko bajayo ntibanaboneke babirimbigi biraro ngo drone yarashinga boro nk'umusoso bakura urumva bijya gusa bamenyereye bamanipira opinion internationale n'ubu nivyo baba bagomba gukora nico twako turavuga tuti baba bari muri business kwerekana abakomboye inyama ziga nk'abarasa bari nka vene Kagame atahira rasiyo muhira kabarebe Mubarake wa RDF Makenga gacha sigara ari chief in commander muri M23 hagera colonel nangajya udushishwa rero mu majambo make Tshisekedi ari karubaka Kongo jewe nanejerejwe n'ivyo abakongomani bakoreye ujya mu Martin Fayulu dushaka tumugarukeko Martin Fayulu numupoza muri Kongo baramumenye umutwe we nivyo vyakuryoheye oya banza wumvirize hako je mbona hage batana mugeme oya banza wumvirize baramuhushije bari bafise n'ibicupa nafisa n'imipanga ne ntaga foto wabonye uwo bari kumwe agize ku mupolisi none umu manifestar araforera umupolisi wa mupanga ukata ibigazi bacometari mu kigazi nkuko apana rya mupanga ugenda nkuko wa mupanga umwe wigishira umucutemukana ufise agacongo ngaha nino niyo bari bafise bro ni kuvuga ngo bobo bari bagiye guhiga trend y'isi internationale kugira ngo bara ego ikosa bagize bagiye batamba cici enye bantelefona bakamba bariko babwira ukuri none okay murabe tuyatu video haya nyumabonye ko bakongomani bamaze ku oya kugira unaberevu kugira je gitona navuze ati kwajya batipe mbihage bavuga mu bwonko ngo bahagize iki usavye ville morte ntibaye bose bicururije ukuri kwamye ubudo nagira ari yabarose hey kana bonye mengo nyene bari bakubundi ho wari ziga image bakoresheje nari babwiye neza abakunzi ba Free Podcast TV nkozi kigani nabo babwiye ati izi image bazifashe ku mugoroba nka kujya baja muri ville kujya kuri Paris yose bugaye oya ho bafashe bugaye amashopu yugaye ayandi ma image nabo bafata 5h du matin ata muntu numwe arugurura kwacu cyaje kuri bata ukamanukana nkuko kuri ideale ukamanuka ukajana hirya BCB ugafata ziga zose za hari agashobora ati harugaye mugabo masegonde 30 twari tutangiye kubona ama image ukuri kwambi ego rero amaze kubona ville morte yanse yaje guhamagara ya Roduze hirya yeje arondereye
Kagame yari yatanze amahera na bakabira ni menshi cyane kugira bakora miliyoni menshi baramuhati wewe ko Martin Fayulu bakuzi ingo wewe ipresent uje mu myerekano ega Martin Fayulu yavyimbishijwe ngo nuko ngo matora ari ya mbere Chisekedi umukuru w'igihugu amwe Corneille Nanga avuga ngo niwe yarajejwe seni imwe yavuga ati ngo niwe yamunomye Chisekedi bari bazi ngo Martin Fayulu ngo niwe umukuru w'igihugu bamwe baridigadiga ngo baramutoye nibiki ariko Corneille Nanga nyene nk'ujejwe cyarabatangaza reka Corneille Nanga hamwe n'umuntu w'umugabo kwara ha igihugu Chisekedi nkuko avyishime respect ntiyihenze nakatoye niyihenze urya abo wewe Corneille Nanga ndakwemerera akabaju nanga no kumushimira cyane kuko abakongomani no musa abakongomani baba banizwe bugu rugamba ruri mu Burundi rubagwarajabutse bari mu Burundi rero dushimira cyane abakongomani mwabonye ko bikenewe ko mugwanira igihugu Martin Fayulu gute yoza kugwanya leta kubera guhindura amarticle atatu mu article ijana asova Kongo aho kugira iki aho kugwanira aho gutegura imyigaragambyo canke manifestation yo kwiyamiriza igihugu c'u Rwanda cateye kandi ico gihugu c'u Rwanda nico kiri impliqué mu iyo constitution nyene bagomba guhindura rega kandi kantu mwe mutazi ndakababwire mu refreshiseko constitution yahindutse muri Kongo hetse mu 2006 Martin Fayulu niho yarakwije amenyo yose nibijigo 32 na kaminuza yari yarayimaze badafite 38 ayigeretse ku yandi ujya wundi hari Fayulu hari konda ndabibagira opposition ntaco muri Kongo hariho n'ubitwa uwo muri Katanga yitwa Moise Katumbi Moise Katumbi na Fayulu bajya bose niho bari muri 2006 nta numwe yigeze avuga ati no parce que bari dicté par le Rwanda bari inoti y'u Rwanda kandi ya constitution d'une part ngo yarabafavoriza Chisekedi arabarungurutsa aravuga ati ibintu byo kuvuga ati ngo tuzohebera agapande igihugu kanaka tubikure kurya ugabira umuhungu wawe mwana kata hajya ni wawe tene baza kabira katarakomeye neza nawe Fayulu ngo boba bakuru b'ibihugu wemera okay nirengane ka kujufata umwana wawe kamudandaza ukuguru agasigarana ukuguru kumwe ubibye wawo ndi numvise ngo yagurishe Tanganyika ho mu Rundi ahubwo giye twamufata mbe yarinde buri ibaze nkurumbutse se bujyana aha twicaye niko ndabona Tanganyika ndiko mbona Tanganyika ibaze ndavutse nkumva ngo ni mu Burundi mugabo Tanganyika yaragurishijwe mbaza none ko je mbona Tanganyika ruseseri wacu niyo rudugira mu mazu yacu wacu ukavuga ati ngo twashinze borna reraza ko byeno cyebwe hose bayacu uwo muntu yumvire kudandaza Tanganyika ari umunyarwanda jewe nanje ureka ndababwiza ukuri jewe iyaba navutse nsanga Tanganyika yaragurishije jewe mbafise umugwi witwaje ibigwanishebe tuza kugira patrouille hajya kuri Tanganyika tukatoza niwe mutozi gitori nkani nayo tugigira ariko ndiyumvira kuva mu Gatumba gushika mu Rumonge ugenda Tanzania ngo Tanganyika hose si wanje mba ndi generale naka kandi mfise abantu rero baza ko mu Burundi abarabaza rendo benshi aba generale bari benshi mubona gute ngaho kwinyenyeri iranka muganda ngo maranka mubona ho jako zingaye kuri uru rutugu yewe kaye ngora rero dushimira Imana kwabo banye politike mugabo ngo meshimira Imana kwanye politike nkabananga bahaye igihugu Chisekedi barakoze niba barabikoze kujya babivuga barakoze n'integuro y'Imana rega no mu Burundi bavuga ngo uyoya ngo niwe yagihaye CNDD yareka ko bavuga yarusha dushaje zokora ikiganiro batsinzwe impaga ndababwira ninde yabwiye CNDD baje mu ishambo abaje ndi yababwiye harashengeshewe ntibicwa tubivuge mu gitwa tubivuge mu Kirundi mengo muri rya gouvernement hari wavuze yuko wavuze ka voilà ni bikomagwa ari ni ntuzeye wararonde oya kuri bikomago umviriza kuri bikomago bashaka ko igisoda kivangwa kitaguma nk'umututsi gusa acavuga ati rero ni mushiremwo abahutu hama ico gihe abantu bari shapu barabanyakamenge za Kinama uriko uravyumva nivyo amakartier bantu aho bita muri
foburu bagaza niko bahita kuri periode y'ababagaza bage abapeti rero bagiye bari abantu bagufi bana ko biba vyikomereye vyari amabamo n'ibindi vyinshi jo mafu nawe yagera aho ngaho kugira uyurire ngo baca bakura ingazi ngurira rero turabeje guje mu gisoda baca bakura ingazi zogirako waca ku mapine bikanka ipine rigusumba uburebure urumva swat hamwe n'ivyo murazi ko hariho igisoda cyari kivanzwe kuri CNDD-FDD sawa 2004 kuduga hanyuma ikindi naco hari ibintu vya segregation discrimination aho bavuga kugira umwana yige bapimuku aho kugira umuntu aje mu gisoda baraba intara uko muravyuka ngo shira ururimi muzu ngo duzu ururimi rugere nko ngaha ama histoire ni menshi hari ibyo byabasanze sheke hari iboro hari ibintu byatumye ibaza urazi ko baratuza hagi pete gihe urarize General de Brigade umuvugizi w'igisirikare cyo Burundi ugiye avuye kwiga iburaya ashikira mu kiroberi kandi ari kwigumira iburaya agakora yize mu gisirikare cyo Burundi bigoranye intaye yiwe mwarayumvise amaraja kwiga iburaya kubera servo agarutse asanga ibintu byarabaye Wandabaga biri Wandabaga muri nziza ari muri kaminuza y'u Burundi Kiroberi Bunyoni Kiroberi Evariste Kiroberi bandira ko buca Kiroberi Angeline uyu no musari Kiroberi Kiroberi uyu ntuzeye Reveriye Kiroberi SG uyu ndiko ndabavuga nyene bakiri abasivili bariko bariga bari barize muri nimumve ko ndiko ndirengagiza amatite no ndiko ndabavuga ya mazina yabo batararonka ibi vyubahiro kungere bagenda nko kugenda ukazukava Freri Kiroberi arepoke mugabo je sinari bwakwize amenyo mu kanwa koja mu Kiroberi urya rero urya ubona baratutse yaje avuye kwiga hanze n'amaranka yiwe n'amapeti yaravuye kwiga ibya gisirikare yewe abona ntibifatiswa none ko bamugira muri iki acha kandi aciye ubwenge uri kurumva iyo ngorane ariho havuye agwasa yasesemwe wacagenda mwishamba afise umuhari witwa Parpehutu FNL kuko yavuga abatutsi baduseserere batwishe batumaze batugambani vyari uko rero arepoke wowe ariko rabaza kwaruka turarezimye sino ayo makuru ugiye kuyabaza za severe kuyabaza bajya abandi bande murambona n'abavyandika ku mbuga ngurukamanye ba murundi cakenge bande muratwayeruka no kunyambika ibara bacima amanda mugo basanzwe bidafatiswa ofete uraraba na capacité intellectuelle ne nk'umuntu nka cima amanda ukabona nk'umuntu nka pasi afata fokodika mu mugambwe avuga gusumbana Frodebo ngo ari ON mu Burundi hari imigambwe ya opposition hari Frodebo hari Iprona hari Senere ya Vreng ine ya pirate kumbure nkuko bo bavyivugira nibindi vyinshi mugo basanga fokode nivuga cyane gusumba iyo migambwe kandi ni societe civile nibo bigize imvutsi Pacifique agene waciye ubwenge gusumba bagwa Leonce ngenda kumana oya Pacifique no waciye ubwenge gusumba Alexis Nduhije Pacifique no waciye ubwenge gusumba Antoine Kaburahe Bergo Burundi yandikiye ibitabo buyo bijya bisigura ko ariko arisigura Pacifique kuko muri 2015 no yabivuzemo uruhara tuzokora ikiganiro hari ikintu je maze kubona muri no politike y'u Burundi cyangwa ubuzima bw'igihugu cy'u Burundi hari abantu tutabwiye gutaka umwanya kuko deja baramaze bonyene bamaze kwicira urubanza kuko nta bubasha bwo kugaruka mu gihugu bafise bivanye n'ivyo bahakoreye mu myaka irengana nk'irya liste y'abantu 34 Pacifique agira wa 10 agira wa 10 Pacifique yagira 10 agenda kugira intuntu kandi tegeza ntibabatondetse kububi je baza kubera uravye kububi baje gode usanga bagije parole alphabetique oya ahako nibaza ko nwanditse atavyitayeho kuko gode from umusigaro ya yiprogram bakuse kudeta nibaye guca ba nimero urumva rero o Pacifique sinumva umwanya wo kumutako Sevri araturira uburundi bubuze umuntu nka Pacifique no munsi ndibaza yuko hari abogira imisi mikuru kuko ibintu akora urumva ndi gutera ubwoba gusaba bene igihugu kandi ivyo ntabwo vyemewe sivyo itera bwoba riri ahanwa ikindi muzanye umuntu nka Chimamanda oya no kubesha urazi gutuka indongozi ububesha umukuru w'igihugu baramunomya amatsiri no tashoye kuvugira ngaha namana yabonye kuri Twitter bamutuka abanyene imbwa itukura nimbari uyu Fokode nimbari ba Greg n'abandi ntashaka guha promotion amazina bamutuka
bijya byose birabujijwe ku mategeko y'igihugu cy'u Burundi kandi ushoboye kugwanira Pacifique ngo mu activist wagateka kazi na muntu none wowe urondera agateka uza kuvyumva akataka kana kamwe urya bari karindere wewe wosaba agateka kawe ce Pacifique rwandira agateka ka Freri aho nyanga ki wawe oya akasabira agateka ka bamwe mugaga gatuka umukuru w'igihugu akamwita n'amazina abavyeyi batamwise aho nakara muhonyangira agateka ni n'ubutandero bro kandi yarigeze agirinde so ikindi no babwira nkajya bacuma amahara uje sindabafata nk'abantu batavuga rumwe na rimwe bajya n'abasazi basadira kuri rero oya rega amahera yabo social ariko aragabanuka mwakino gihe murabona hari abantu bari barubatse ibintu bakarondera aba influencer bakabakubita amafaranga batimwe murabona ibintu bimeze uku ndababwire ko u Rwanda rwatanze amafaranga menshi cyane kandi ruyaha abarundi kugira ngo baze bacafu kugira n'abarundi bavuga ati umurundi arinda vyivuga uzogomba murabe n'abafollowinga Chimamanda n'abanyarwanda gusa parce que bamuhaye idiri bashaka kumenya kana tugende mu muzurize cano aryoherwe abone ko adukorere neza abone ko mwamufollow kandi yari karaguye baratwenga barambwiye ngo baritwengera je nafsabaje amabamvugisha sana bampa n'amakuru yo mu Rwanda baragitwenga yewe gaye ngo rutipe kwere ngo nurujuju kabisa nuruju none ntavuga ibintu ari yari karavuga ku bintu byo kuvugomba guponde Burundi nani mama karubujuju nani kintu na kimwe kizima givise fact check igiriki no gutatabiza gusa bijya rero navyo ntibitwara ibishobisho ntibitwara igihugu iswingi yiwe asha porno tuya to video ngo aradusaba gute arongo nizagura ayo ngo nibo basigaye bahama ngo nibo ba diaspora basigaye amahera abakobwa b'abarundi bakabakinira amaporno ariko aya mafaranga mu ba diaspora mu muri izo ngisoko twe dufise aba diaspora bame baba bisoneye hari mutama n'ubu noshimira cyane ndabubaha ariko aba bantu abantu bacimamanda basigaye basaba ama video call cyahana naciye hano ndavyumva hajya aba patriote twarigiye muri ka oya je ndazi abakobwa yahaye $100 manzureke bamushinga intahe bana bimbwiye mwumvije kamera down baziko kamera karavuga kuri Khaisakunda amajambo ameze nabi yamuvuzeko ibi ni mwavyumvise mwage murabona ko ni kubera haje tubaze twe tukizisho ico bapfa ego ko did the black tubaze Khaisa murabizi yuko kenshi tabura ko biganyo Chimamanda yahaye amahera Khaisa amuhe ifoto yambaye ubusa sivyo aramuha n'amahera Raisa amubwira ati nyamba hari amakosa nokora iryo kosa ntaryo nokora mugo yafashika inoti yayihaye Chimamanda arabyumvise avuye kabisa kashangira ariyo n'ama audio n'ama message ya Chimamanda arabifise sivyo Chimamanda ndiko uco kuri zambuga umukobwa ngo bra ngaranuka ngwiki ngo gwaye ngo sida reka mbasigazo kimwe Chimamanda ari muri Amerika yamwinukirije ryari nekana na bujyabo canka vuga umugore wiwe afate dushaka kwerekana abantu badukurikirana reka twereke utubwira abantu badukurikirana kwizimbuga ibintu umuntu wese agomba gufitira inzigo n'ishari n'umutima mubi ku muntu aza muvuga uko ashaka ariko ntuze twumva ngo uje tubihafatirako wapi ariko dukurikirana no ushaka kumenya faiblesse ya Chimamanda azapima avuga ati mu Burundi hari barabara kanaka rikoze neza amapave jardin risizirangi urariko hari umuntu kandi views nimwe azoronka mugavu atuke aza yandika gusa ikintu ciza wow mu Burundi wacu muhira bimeze ukuntu muri Tanganyika batangiye kuroba ifi nini urariko hari umunyarwanda numwe azobiraba ivyo bintu kubera ko ntiyamukorera umutima rero niyo kompro ivyo Janete Kagame aheruka kuvuga eko basha murabaretsa bepfu arabadushoboreye James Kabarebe reka ndabyusa kanu kabo James Kabarebe yabahaye amahera abagurira kamera abahana iminite ngo gende mu batuku u Rwanda rwabashigikiye muta twarabakubise kandi ko nta mafaranga leta iduha kugira tuvuge tuhamagarwa n'umuhamagaro w'igihugu none nikeshe baba bambajije Fleury wewe capacité intellectuelle ya office amashure wize kungene ubayeho no kungene tukuze wewe koma agatego ndaki umva tureke imbebazirire kumeza nero twebwe Janete rero Kagame aheruka guhamagara urundi yasubiriye remix urubyiruko mu Rwanda ngo bahamagara kugira ngo tugwanye karibu n'uruvyi ururuko mwe murahembwa ngaho twebwe tuzobagwanya Ntumuhendre escarmouche Frère na le Burundi etano
kabisa tuyaza umwanya utari muto by the way twari tunakumburanye twagomba kubaha abantu donc umwe wese akatanga icifuzo ciwe uko avyumva nitugomba kwisangiza ijambo oya nta gombo hetse nitugomba kwisangiza ijambo topic tuyaze ni nyinshi ibyo twayize ko ni byinshi umwe wese araza kuja muri commentaire ibyo afise ko nosyo yumve kuco twavuze ko afise ko nosyo aza tubarira hamwihenze hamwari kuvuga iki kugira zoce tukikorera ko araprocher si kubera ko tuzi byinshi ari benshi babizi ariko uno mwanya wo kubivuga usanga bagora rero abo bantu barahawe ikaze muri commentaire haro nabandi batarajya karungu nka twebwe twarariye karungu baze nk'umuje bambwiye ngo we nkonye tumenye ko indege wuriye Rwandeya ije mu Rwanda jewe top yari twoyikatisha nanye no ndababwira ati nanye nawe ko nuriye Rwandeya no mu kintu hakubabwira ati ni muhagarare ni vire naruke je honyene sanze nuriye Rwandeya tuvuge sinzi banteye droge nkikangura ndayirimo ocanja ku mupilote twotivukana mukagwara ciba aviyo kamikaze ciba kamikaze ndagukora iki jewe hari nuko reka nabashimye cyane Singapore bagoma biba amazina y'abarundi mora Nestor ngo umunyarwanda nkaca ko reka tukabike reka ndabashimire rero bo natwe turakengurutse muri rusangi kubera ino nkuko babivuze ino trio canke ino synergy twari tumaze igihe zari imvo zuko tuguma dutigita tudafite sifuranga sama réseaux sociaux kandi ko réseaux sociaux oya twe nakanya nyene tuza kuri defense y'igihugu yes kandi raha twahuye nkuko babibabwiye Tanganyika niko Tanganyika naza bari muri Canada baca bahumva bo bahanze cyane ko turusha reka nashimire abadukurikiranye nshimire abatwumvirije hari zishi mumbise twavuze muze kutwandikira muri commentaire kugira ngo tuze kubona aho twavuze meze nk'abashiramo akantu zo tuvuga kosore niyo twasubira no kandi abashimire mwebwe mwese twabanye muri kino kiganiro kitari kigufi cyane ndizera yuko Free Podcast TV yabahaye byose na Lobokundi etano yabahaye byose tunabasabe bo je navuze no kugira ntahora ntasanzwe mvuga ko yari vibe yari muri ambiance by the way byari biryoshe nshimire abadukurikirana muze gutoramwo byiza twavuze akatameze neza muva mudakunze muza kukirenga cyane mugate yawe none uburyo uhekenye ibuye rimwe mu muceri ucuhera turabashimiye naho ubutaha ibiganiro nk'ibi turize ko bizoza birakomeza kubashikira ndetse binashobotse tubibahe mu buryo buri live tuyage namwe vuba cyane kabisa tuze turayaga namwe mu buryo buri live ndazi yuko kazoba rakajyokeza kugira ngo dushobore no kuyaga ubazi ikibazo direct Freki ubazi ikibazo direct Lobokundi etano na je ubwanye nzo bandahari kugira ngo I will be there kugira ngo nanje mumbaze nakandi gashasha bamenye tuzobashiraho ni nimero ya telefone mushaka mu telefone twitabe tubabwira ati telefone ni nimero hama tuba ushaka nijwi ryawe turi kubitemwo patriote ni benshi nabo batinya ngo naka ngo yonyomba ngo kwana none utagwani igihugu cawe igihugu cimiteka kikakwimimbi utakigwaniye barakigutwara impunzi furi impunzi uretse kugwanira umweko wa nyoko baratwara n'icumu ryasi Neba matakuru umweko wa nyoko rega nyoko niwe vyose no uri umweko ni umweko ni kakaboro gafata impuzu za nyoko wawe isigura bagacosa niko gatuma imvuga ibakoresha isigura bagakuyemwo nyoka caba mbo muca make n'ikirundi gifobetse babakubwiye ati uretse nyoko wawe oya bagashika hariya mu bwami bwa papa wawe seke na so wawe n'icumu buri mwaka ikirundi kiragoye uretse bagatwara umweko n'icumu rya so wawe bajyagira none niba mwe mugabo akatugacirira abantu bakuze abana nge mukunda kuzakomeza ndabashimiye cyane naho ubutaha bye bye